bamaze kubona ingorane bahura nazo haba mu kibano canke mu bijanye no kwitunganiriza imigambi baciye bafata iya mbere mu kuja hamwe mu gushinga ishirahamwe ribahuza kugira ngo batorere hamwe umuti w'ingorane zibahanze. Abo nabo s'abandi n'abakenyezi bahurikiye mu ishirahamwe AFADU, Association des Femmes Actives et Dignes, umukenyezi w'ubwenge. AFADU ni ishirahamwe ry'abakenyezi. Uko icyumviro cyavutse, icyumviro kivuka mu bantu basanzwe bafite ibibazo bimwe n'abakenyezi. Abakenyezi barafise ibibazo bahura navyo, twarabonye ko byokenerwa ko baja hamwe kugira ngo bashobore kwigira hamwe ibibahanze ndetse bashigire n'intererano batanze mu iterambere ry'igihugu. Novuga byatangwa ari umugwi wakorera kuri WhatsApp, hashobora kwegeranwa abakenyezi batari bake kandi benshi barafashijwe cyane. Intahe ni nyinshi ngira mwage murazikurikirana niyo mwozishaka mwozironka. Mu nyuma niho hafashwe ingingo ati byo twokorera ku mugaragaro tukamenyekana, kumbure naho nyene hari akarusho vyo tuzanira. Naho rero twaciye tuvuga nteka tubishire ku mugaragaro, mugabo by'ukuri ishirahamwe rirahari riko riraterera rifasha ritanga intererano mu bijanye no kwitunganya n'ukuntu umukenyezi yo kwitunganya, umukenyezi intererano yotanga mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'umuryango, guko natwe turashoboye. Ntitwobangaho gusa turindiye ko abagabo gusa rero bakora bagateza imbere igihugu, natwe turakeneye guterera. Umuntu abayeho umurundi kazi twese tumve ko igihugu ari cyacu tugomba kugitera. Turi kumwe rero turi hamwe nk'abakenyezi turaterana intege. Hari abafise ubwoba bumva umega ntacyo bashoboye, ariko bamaze kuja hamwe n'abandi bakaronka ivyo vyiyumviro bakigishwa ivyari binyegeje muri bo biraja habona bakaza bagaterera intererano mu iterambere ry'igihugu. Muti none iryo shirahamwe rizanye impinduka izihe mu iterambere ry'umukenyezi mu gihe tubona ko hasanzwe hari n'ayandi mashirahamwe y'abakenyezi? Kubwo burongoye ishirahamwe AFADU Nadine NIMBABAZI avuga ko baje kuzuzanya mu gikorwa cyo kwiteza imbere. Ama association y'abakenyezi ni menshi, ni complementarité, turafashanya turuzuzanya. Ntituje kugira ngo dusubirire abandi, ahubwo tuje kugira ngo tubafashe tubashigikire nabo badushigikire. Bijanye twagiye turashikiriza bihanze umukenyezi ni bimwe, kugeza igihe tuzobona yuko bimeze neza naho vyo mbere neza azobandanya hari gukorera hamwe nikindi kintu ciza. N'abagabo barakeneye gukorera hamwe, tubiri tuvurana ubupfu. Iyo umuntu ariko akora ari umwe ntibisa nuko bariko barakora batandukanye. Novuga nti novuga ngo akabijya kuri AFADU turifuza yuko uriya mukenyezi mwirimizi hariya muri community hariya hasi ashikirwa n'inyigisho za AFADU, ko twasanze hari abakenyezi benshi bakora amakosa kubera kutamenya canke mbere bataniteza imbere, bari no mu myidogo itandukanye kubera abonye n'ubwabo batamenye icyo bashobora gukora. Nico gituma twifuza yuko hazobaho no kwita abajana umuco canke abaserukira abandi hariya hasi bakababwira ati mbega umukenyezi uruharaguwe n'uruhe, we mukenyezi uri umukenyezi nivyo kandi uri umushigikizi ubikora gute, nigiki ubona wofashwa kugira ngo ushobore vy'ukuri kujuwa gufita kuba nyene umukenyezi umufasha umukenyezi mushigikizi. Nayo Dansinzo Jibwami ajejwe amashirahamwe n'amashengero mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, asaba iryo shirahamwe gukora gisunze amategeko. Icambere nuko bokubahiriza amategeko. Bokubahiriza amategeko, inzego bashyizeho mu ishirahamwe zigakora maze zisunza amategeko, urwego rumwe rugakora ibyo rujejwe. Nk'ubu turabona ko hariho urwego twita shingwa bikorwa, hakaba n'urwego twita conseil de surveillance, ari urwego twita nkenguza bikorwa, rugakontorora by'ukuri ko ivyo komite executive kirakora bihuye n'ivyo biyemeje, maze komite executive nayo ikazanga gutanga raporo mu nama yabo bose. Rero nuko boshira inguvu hamwe bagashira ubwenge hamwe. Nk'ubu twabonye ko abakenyezi bo mu mice itandukanye bivanye n'ivyo bize, twabonye abagoronome, twabonye abaganga, eka twabonye nabizi bijanye n'ubuhinga bugezweho, ko murabona ko nabwone no munsi ari source y'amafaranga y'ukoresheje neza urashobora gutera intambwe. Rero tuvuga duti izo nguvu zose mu iyo mice itandukanye ayo mashirahamwe afashe by'ukuri leta gushitsa ivyo leta yiyemeje no kuzabaribukiriza kuvyo babona nka leta itobirikira agaciro canke itobirikira irashira imbere ku mwanya.
muri iryo shirahamwe rero ngo barafise ibitari bike birata. Twarakoze byinshi cyane murazi ko navuze nti kugira ngo umuntu aje hamwe nuko hari ikintu abashaka gushikako. Ubwa mbere novuga nti twarabanje turaheza abakenyezi twashoboye kuganira nabo babaye muri iryo shirahamwe barabanje barahera ubwoba. Ivyo gukora bari izole batari kumwe n'abandi birabanza birabaheramo. Bamaze kuja hamwe rero twarashimikiye cyane ku kintu kijanye no gukora, umukenyezi agahaguruka agakora. Abakenyezi benshi rero uno munsi hari abamaze guhinduka, bahinduye ivyiyumviro. Uyu munsi turafise intahe z'abantu bari basanzwe bavuga ngo ndashomereye nta kazi fise, mugo uyu munsi ashaka gutanga akazi mu bakenyezi bari muri association. Uyu munsi ashobora kugenda akadandaza, akarima, akorora, agatanga akazi biciye mu nyigisho n'impanuro zagiye zirabonekera muri iyo association afadu. Hanyuma si nivyo gusa, hari igihe usanga n'umukenyezi kubera kutamenya atazi uko ashobora gufasha urugo rwe kugira ngo arukomeze. Ingo murazi ko arizo zikomeza igihugu. Rero naho nyene twaratanze inyigisho zitandukanye zica umukenyezi ari n'intererano yotanga kugira ngo urugo rwiwe rumere neza. Mu mbona kazoza nyene tunatwiwe turafise intererano turiko turatanga. Ubwa mbere intererano ya mbere nuko imiryango iba itekanye. Biciye mu mpanuro dutanga, biciye mu nyigisho dutanga, imiryango itekane. Kuko iyi miryango itekanye iterambere rirakurikira. Ni chaîne de valeur, ni chaîne ibandanya. Ingo zimaze gutekana rero catangura kwigisha abantu imigambi. Umuntu akavuga ati jewe ndashoboye, jewe ndi umukenyezi mu rugo kwa naka, nanje ngomba gutanga contribution, ngomba kugira ico ntanze kugira ngo urugo rwanje rutere imbere, biciye mu bworozi, biciye mu burimyi, biciye no mu bindi byose bitandukanye. Twigisha umukenyezi kuba umuntu innovatrice, umuntu yinova, umuntu aticaye gusa yiyumvira. Mwumvise ko twagize ivyigwa tuvuga ati telefone nimba washyizemo amamega iyumvire umusaruro ija kukuzanira. Gira amahoshe umukenyezi narondera agira amahoshereshe amenye. Uburongoye ishirahamwe afadu abandanya atwiganira amahangiro bihaye muri iryo shirahamwe. Hanyuma nk'ihangiro ifatu twihaye muri mu byo twage turamenyesha, turifuza ko tuzoshigikira umukenyezi yumva ashaka gukora. Mugabo n'uwo mukenyezi ashaka gukora tubanza tukamuzana akabanza akavyumva ko gukora bishoboka. Hanyuma mu buryo abamambere ba association bazotanga harimwo igice kizoja kubashigikira mu migambi. Aho tuvuga ati tuzokorana n'amabanki atandukanye kugira ngo bashobore kuduha ingurane ziboneka, bwa dukore imigambi rusangi ishigikira umukenyezi ndetse n'imigambi y'umukenyezi wenye n'ukwiwe yashoboye kuzana umugambi tugashobora kumufasha. Naho biruko intambamyi zozo ntizibuze cyane. Hari intambamyi zimwe zituva ko twebwe nyene abakenyezi, umukenyezi akiyumvira ko akumva ntiyoja kumwe n'abandi, aho urumva nk'umukenyezi biragoye ko ashika kwiterambere ari wenyene. Hanyuma haro n'izindi ntambamyi ziba zivuye nyene kudatahurwa, ugasanga abakenyezi baravyiyumvisemwo mugabo abagabo bababereye intambamyi akavyiyumvamo. Ariko kandi twe turigisha yuko abakenyezi bagomba gukora ibintu vyumvikanywe ko mu rugo. Ntagire umukenyezi akunda afadu ngo ace ayizamwo umugabo watavyemeye. Tubigisha gufata umwanya wo kubatahuza kugira ngo baze bavyumva, baze n'abagabo bavyemeye hanyuma bashobore gukorana n'abandi. Intambamyi ndi dufise n'uburyo. Ego nivyo kuvyukuri abamambere turabashimira cyane, baratanga intererano. Izo ntererano zabo zikadufasha mu kwitunganya. Ngira mwumvise intahe zitandukanye abo tugenda turafasha bahura n'ibibazo bitandukanye, tuje mu migambi y'uburimyi n'ubworozi n'ibindi bitandukanye. Muga turacyakeneye uburyo kugira ngo dushike aho tugomba gushika. Ishirahamwe umukenyezi w'ubwenge Association des Femmes Actives et Dignes afadu rikaba ryapfutse igenekerezo rya 8 Kigarama umwaka wa 2025. Ubu rikaba rifise abanywanyi bagera ku 1580.